nimwazana abagore babwira ngo we naco bambara uku uzopfa uteye imbere. Niwazana abagore bakubwira bati jewe ata muduga mfise umeze uku nuku 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 ntavyo uriko uravuga utera imbere. Kubera iterambere risaba kwiyanka. Ibintu iterambere n'intambara risaba kwiyanka. Ntigigera ritumbera n'umunsi n'umwe. Abantu bafise abantu bariko baranezereza cane bidasanzwe. Ego umugore w'umuntu aranezerezwa, akambikwa, akabemberezwa, agashushutwa. Mugapana mukoresha amahera menshi. Oya. Urukundo rakunda n'igihe abantu badasesagura ibintu by'umuryango. Ico ni cambere. Hanyuma umugore kugira ntabe ingare aba ari umugore w'umwizigirwa. Umugore ushaka kuvuga ati madame jewe urabona ko dufise turiko tubaka inzu rero dafite miliyoni 50 ngaha ubona kubaka amazu sigaye bizimvye devi ngiyi genda ugura imifuka 100 nibi hanyuma engineer ari hajya uze kumuhembaya canke yashira engineer sinzi ukuntu mwavuganye amakontra hanyuma gukurikirane je nzobanirwa intahari nagiye kurangura canke ndi mu kazi nzoza kuraba samedi. Hari abagabo rero bafite abagore nyabagore umugore acavuga ati aca bikora nk'ivyiwe nisi ivyiwe nyene avuga ati nije umugabo wanje nije urugo rwacu akabikora gwiwe. Hariho n'abagabo wa mugabo agiye samedi akadosanga ya raporo yose yararisha abakozi ya mahera yose 50 yose yarakoze. Umugabo agacavuga ati ubu naho dushikira ibi nibi amahera naho tubikore. Umugabo ati akira mugore wanje nanye subiye ku kazi. Urumva bariko bahuza bashira hamwe. Mu gihe hari abandi bagabo rero bafise abagore abaziti ndamuha 50 acakura nk'amahera kwanza 5 zitelefone kwanza igezweho acakura nka kwanza amahera 3 z'impudu zigezweho. Uravyumva canka acafata miliyoni aze kugura ama parcelle nawe yiwe apare anyereke ko nawe ari umugore ko ashaka kwigenga ko adashaka ko ndamugaba ndamukontorora. Ugasanga umugabo amazuzima acunganye n'umugore wiwe. None umva adoje Dubai adoje Buraya kurangura adoja mu Bushinwa kurangura kandi aguma acunganye n'umugore wiwe. Niyagiye adosiga ibintu yugaye agusiga abandi nabo bafite abagore bizigiye agiye kurangura mu Bushinwa acamusigira imangazini. Umugore akaba ati uyu n'umugore wanje si mukozi turumwe turi isengereto. Rero kubera yuko ibintu iyi business namusigiye umugore akora ajana kuri konti ajana kuri konti nana murumva none donc ni ibintu byisharo nabo gusanga amakonti ataramwe amwe atanavyo ni yari biragoye n'est-ce pas? Umaze kubaka hashoboka bibiri utera imbere cyane cyane ubuzima bukanka cyangwa hagira intambara ziremereye umuntu uko ubona urwanije intambara ngite tugwana z'amafere n'urwa intambara z'abagore. Rero bwa mbere mu vyerekere iye abasore babe prida. Muri make birazwi ivyuko umugore w'ingare atuma umugabo we adatera imbere urugo rwe rudatera imbere birazwi. Abarundi bavuga bati ucitunga ubusha umugore nta kinyoma na kimwe kirimo. Bibiri ikavuga iti hakubana n'umugore w'ingare mu nzu ofuma yibera mu gahinga. Rero no musi ngomba nigisha aba entrepreneur abakuze barabizi mugo nk'abakiri bato hageze nimba wifuza kuzobera kirumara igihugu cawe canke mu umuryango wawe ifo kuba prida hageze kwitamwa abantu mu bana ta femme kubera ibintu abantu benshi abo bose bona bateye imbere abo baba bakuru b'ibihugu abo baba bagizatunga abo baba harimo tushe y'abagore babo. Hariwo muzi nk'akarorero yigeze aho umuntu hambaye haba muri Bibiliya sinzi ko murasoma kwanza Bibiliya sinzi n'imitwe yo muyikura. Hari umuntu muzi muri Bibiliya kuva ku mwami Sawuli gushika hirya yejo hari umuntu muzi kwisi ngahaye yabaye umuntu akomeye umwami umuntu ateye imbere mu butunzi
ari umusore nta numwe. Nimba ari ata basore bateye imbere cyane ngo babe abantu barutura, bisigura ko kubaka birashobora gutuma utera imbere mu byo uzojamo. Bwa mbere umuntu ntaramba, uramvye cane mu myaka 80, waramvye cane gose, tuge sinzi ko tuzoyishikana. Nimba rero umudamu umugore atuma umuntu atera imbere iyo mushigikira, nimba umushatunga nimba urose umugore mwiza ushobora gutera imbere kuko biri bivuga spirituellement canke économiquement, kuko jewe en tant qu'entrepreneur urumva je aussi ni vie spirituelle ntaba partage ngaha ku mbuga que je gère, mugabo kandi umuntu aragizwe na une vie économique canke familiale comme ça, mu vy'ubutunzi mu vy'umubiri, ariko hari n'ivy'impwemu bituma umuntu aba uri complet. Byose rero biboneka ko abantu bagiye barabiteramo imbere cyane bari abantu harisa abagore. Rero no musi nshaka kubabwira, mu gihe abandi abagore batuma batera imbere mu vy'akazi, mu vy'umubiri, mu vy'impwemu, nshaka kubabwira ukuntu mwoba prida mwege abakiri bato mwubaka, umenye ko abagore banyu bashobora gutuma atamuzogera mushika. Ufise umugore w'ingare ntuzokwigera uva kuri A ngo uje kuri B. Abantu muri kumwe bazofata indege baje ngaha baje Dubai kudandaza, bazi ko bazosanga abagore babo bariko barara abana babo, nawe uguma umucunze kuko uzi ko ugiye afatana n'abandi bagabo, uzi ko ugiye agurisha inzu yawe akayigura, uzi ko ugiye afata konti akayivida akaza gukora ibidahambaye, akagura impudu zidakenewe, hagura imiduga idakenewe, hagura ibintu nk'ivyo aguhomvye. Umugabo agacamara tuti nidacunganye n'umugore. Igihe ndiko ndavuga niko bigenda, kuko ingo n'amabanga sivyo. Hariho n'abagabo aribo basuma kuko bavuga ati umugore wanje ntafise capacité yo kugera, n'umubona turi mu bihe by'ibiciro bigoye, akavuga ati umugore wanje ashaka kugura ibirato byose bahuye, n'amasaka yose bahuye, kandi n'amahayirasi y'2020. Rero kugira ntava bikora uko, reka nisumire. Nimba none uduraca mu isoko n'agasashi, natwe abandi ba entrepreneur na saa moya y'ijoro baba bakiri mu biro bariko barakora imigambi, nawe ukavuga ati reka gusuma uko madama agiye gusuma aca yonone ibitunga ry'umuryango, kandi bikaba byumvikana icyo arakora ikirumvikana. Ntumva niwe kutunga warihujije none warihujije. Rero ukiri muto bisigura iki? Nuko bidakunda ko umuntu yobimenya neza cyane imbere ko agira mariage. Mugabo basenga bashaka gukoresha ukwiyubara bagakoresha ubuhinga, buraba abantu bazofasha kugera umuryango wabo neza, kugera abana. Umugore atari umunyensaku, atadota abana biwe ngo aze gusakuza n'abandi bakecuru hirya no hino, abana bakure birera, atadotumwa abana biwe waje mu bubare no mahoteli kujya ibirori, abana ngo birere. Umugore azoraba abana bawe, ntibaze barabwe n'abakozi n'iki, umugore azobagufasha, kuko ari ikintu umva je ntashigikiye ndo entrepreneur bijya vyuko abagabo n'abagore bangana ni ivyaha nyene, nivyo bituma imiryango idatera imbere. Umugabo ni chef, ni waje imbere mu kurondera amahera, ni waje imbere mu kugwanira umuryango, ni waje imbere mu kwiga mu kwimvira ukuntu abana bazokwiga, ukuntu bizogenda. Umugore amubereye igitsitaza akamuremereza, agatangura kumuzunguruka, agatangura kugera nabi byo mu rugo, agatangura kugura ibidakenewe mu rugo, agatangura kurondera amarasiyo arengeye y'umugabo yinjiza, agatangura gusaba umugabo impuzu atari buronke, ibirata atari buronke, aho kumushigikira ati ko turi ngaha muri uburyo buke, reka mugabo ndagushigikire dukore cyane tuze tuhave. Agatangura gusaba umugabo kwangaje abakozi n'abakoropa, ngira ngo ni iki kandi bidashoboka. Urugo ntibyigera ruva aho ruri buve. Umugabo akeneye umugore avuga ati ko umugabo wanje afise uburyo bungana uku, reka ndamufasha bugere neza. Kuko nka mu rundi barona ivy'uburyo buragoye, no kwisi yose buragoye, bisaba ko abantu badepansa ku biharuro, dusuma duharuye kugira ngo irasiyo izikwire. Rero ashaka kugira umugore akubwira ati wamuhimbiriwe jewe ntajya inyama, ugasanga umugabo twegeye turiko turagira saving, tweparnya tuziganya kugira ngo ejo naho ibihe bigoye ntitumare twose ku karasiyo, dufate tugura impudu zibayabaye zo muri barura,
ubwo twambare nk'abandi. Ugasanga umugore ko batugende hariya mu mangazine nkorora zirya zigezweho harya amabaze z'imiliyoni zitatu canke iki, nkorora harya zirya koti zimeze uku, nkorora harya amarobe zimeze uku, ukazokwama uhagaritse umutima ngo umugore wawe umunezereze kubera hari igikashi adashaka guha amahoro. Keretse ko ushaka kugira ingwane z'amagara, urumva ntuzokwigera utera imbere. Twebwe kubera nk'ubu nk'akaronka jewe n'abandi bagabo benshi ubona mukora amafere, mu by'ukuri usanga umwanya munini twawumaze twiyumvira iby'akazi dukora kugira ngo umuryango wacu utere imbere. Usanga abagabo batigeze bafata umwanya munini bariko bariyumvira ngo none ngo umugore wanje ngo aranshima, mbese ngo oya mahera ngo ndagure parcelle ngo cyangwa ndagure reka umugore ngo ndamubwira ngo anyemere, reka ngo ndagure ngo igitenge ngo nibato vyiza. Ugasanga umugabo ahubwo umudamu amubwira ati oya mugabo wanje reka je mama keyi ngurira ibitenge bayabaye mugabo tugura aga parcelle k'abana, ibitenge bayabaye mugabo tugure impene umwana azogira, tugure aho tuzorima ngurira isuka. Uravyumva? Mu gihe hari abandi bagabo kubera afite abagore b'ibikashi bavuga ati kugira nce aho ndara reka ngirente reka ntware kino gitenge naho kizimvye madama azomara ukwezi antwengera. Turi kumwe? None wumva uzotera imbere gute? Rero musenge cane abakiriko bararesha. Vous devez avoir abagore nyabagore atari abapinzani, atari abapinzani baza barahora imiduga abandi bagabo bafise, inzu abandi bagabo bubatse, bataza baragaranya n'abandi bagabo, bataza baramereza ubuzima. Nimwazana abagore babwira ngo we naco bambara uku uzofa uteye imbere. Niwazana abagore bakubwira bati jewe ata muduga mfise umeze uku nuku ntavyo uriko uravuga utera imbere. Kubera iterambere risaba kwiyanka. Ibintu iterambere n'intambara risaba kwiyanka. Ntigigera ritumbera n'umunsi n'umwe. Abantu bafise abantu bariko baranezereza cane bidasanzwe. Yego umugore w'umuntu aranezerezwa, akambikwa, akabemberezwa, agashushutwa. Mugabo apana mukoresha amahera menshi. Ya. Urukundo rakunda n'igihe abantu badasesagura ibintu by'umuryango. Ico ni cambere. Hanyuma umugore kugira ntabe ingare aba ari umugore w'umwizigirwa. Umugore ushaka kuvuga ati madame jewe urana ko dufise turiko tubaka inzu rero ndafite miliyoni 50 ngaha, ubona kubaka amazu sigaye bizimvye, devi ngiyi genda ugura imifuka 100 nibi hanyuma engineer ari hajya uze kumuhembaya canke yashira engineer sinzi ukuntu mwavuganye amakontra. Hanyuma ukurikirane je nzobanirwa intahari nagiye kurangura canke ndi mu kazi nzokora abasamedi. Hariho abagabo rero bafite abagore nyabagore, umugore acavuga ati aca bikora nk'ivyiwe, nisi ivyiwe nyene avuga ati nivyo umugabo wanje nivyo urugo rwacu akabikora rwiwe. Hariho n'abagabo wa mugabo agiye samedi akadosanga ya raporo yose yararisha abakozi ya mahera yose 50 yose yarakoze. Umugabo agashavuga ati ubu naho dushikira ibi nibi amahera naho tubikore. Umugabo ati akira mugore wanje nanje subiye ku kazi. Urumva bariko bahuza bashira hamwe. Mu gihe hari abandi bagabo rero bafise abagore abaziti ndamuha 50 aca kura nk'amahera kwanza 5 z'itelefone kwanza igezweho, aca kura nka kwanza amahera 3 z'impudu zigezweho. Uravyumva? Canke aca afata miliyoni aze kugura amaparcelle nawe yiwe apare anyereke ko nawe ari umugore ko ashaka kwigenga, ko adashaka ko ndamugaba ndamukontorora. Ugasanga umugabo amazuzima acunganye n'umugore wiwe. None wumva adoje Dubai, adoje Buraya kurangura, adoje mu Bushinwa kurangura, kandi aguma acunganye n'umugore wiwe. Niyagiye adosiga ibintu yugaye agusiga abandi nabo bafite abagore bizigiye, agiye kurangura mu Bushinwa aca musigira imangazini. Umugore akaba ati uyu n'umugore wanje si mukozi, turumwe turi isengereto. Rero kubera yuko ibi bintu iyi business namusigiye umugore akora ajana kuri konti, ajana kuri konti. Nana murumva none donc ni ibintu byinshi ari nabo busanga amakonti amwe atanavyo ni yari biragoye, n'est-ce pas? Umaze kubaka hashoboka bibiri, utera imbere cane canke ubuzima bukanka.
cyangwa hagira intambara ziremereye umuntu uko ubona urwaniza intambara nk'izi turwana z'amafere n'urwanya intambara z'abagore. Sivyo? Rero bwa mbere mu vyerekeye rero iye abasore babe prida murondera abagore nyabagore. Umugore muriko uriko uramuresha mwumvirize uti eske mudamu eske uyu yodandaza ibintu vy'umugabo akamuha agashira mpera kuri konte, eske mudamu uyosora mu murima akagaburira abana banje bimwe adacanye mu isoko ibindi atajanye mu binywabi, eske uyu mudamu ntazohava ndemereza yoshobora kuzokwihangana ndiko ndapigana ngo ntere imbere, canke nzosanga tuti nivi nagwaniye kunezereza umugore adahomwa akunda ivy'isi akunda ibisayangana abana banje bose baze babeho baturatura kubera ntagize investissement kubera umugore wanje asaba ibirenze. Ibi bisigura iki? Uhereye umugabo kuva mu myaka 25 mugize mariage umusaba impuzu za mbere Bujumbura, umusaba isaha ya mbere, umusaba iki arashobora kuzokwama bishikako. Mugabo nawe ntuzokwigera ubona yubaka wowe mugabo wawe bizokugora kumubona ariko arubaka yamazu y'abana bawe kwazogura imodoka iki kwazogira konte retraite nimwagira amahirwe mukaramba izobagora cyane. Kubera iki? Umugabo waramuremereje yagize ubuzima budurumbanye cyane kuko yarafite umugore amusaba ibintu birenze. Turi kumwe arenca ndangiza abakiri bato urashobora guhitamwo b'abagore mega abagore inkumi mukiri bato urashobora urose umugabo urashobora guhitamo kumushigikira ukiyima ibintu uko mukiri bato ntimurondera kubaho nk'abarondeye cyane ubuzima burarondegwa. Urashobora guhitamo kuzomushigikira umugabo wawe kugira ngo mwubake ubuzima bw'abana banyu nakazoza kanyu, cyangwa kuzomuremera azapfe yiruka inyuma yo kunezereza atari bubishobore, kuko umuntu umunezero w'umuntu uva mutima uri kumwe n'umuntu mukunda kumubona gusa biratuma muryoherwa mwumva ko uryohewe uri kumwe n'umugabo mukundana. Abo bagore kugira bakunda abagabo babanza kubona amasaha meza n'imigufu myiza n'ibiki mukiri bato n'ibirato vyiza n'ibitenge vyiza. Abo bagore nk'abakiriko bararesha il faut être prudent uri muri affaire namarabwiye by'ukuntu umuntu ajenga entreprise ukuntu umuntu arimo akorora ukuntu ategura imigambi mu migambi mutegurira ama mariage kuko nibizokunda ko mutera imbere cyane mudafise abagore. Hariho ubuzima intambara tugwana abashore batoshobora sinzi ko muvyumva. Twega abantu b'abagabo ba entrepreneur hari intambara tugwana abasore badashobora. Imana ntiyemera ko muzishobora naho worara gute naho wariza amashuri angana gute naho bangutse gute. Hari intambara zigano n'abagabo abagore badashobora abasore badashobora. Rero ko mutegeza kuzigwana muri kimwe n'abasore n'abagore ntimuce muzana abantu baje kubafasha kuzigwana musange arabo muhanganye. Rondera abantu baje kubakuru umuntu w'umukozi cyane akunda umugabo hanyuma atekanye. Utazorondera byose ashira amiruza hanyuma ucora kwizigira bimwe biragoye gushikira. Hari gihe usanga warabihushije bibiri ivuga ko cha wiyakira ntucurondera undi mugore ndagacishe usanze warabihushije ntuzocuza kurondera undi mugore uvuga ati je ngahaye narahushije byatunganye abana banje nta mashuri meza nzobigisha kuko nyina wabo yose ashira mu mabaze no mu mpuzu zigezweho no mu biki. Ucuvuga ati jewe muvyo nzorondera iterambere kuko umaze kubaka ukabudashobora kuvanga mu Burundi muje mu mahanga uziko kugira bipanze muri company bipanze ko mubakanye abana bawe bapanze bigenda neza. Ico gituma ubona nkanka bagizatunga ngaha uzokumva ngo byose ngo agiye gupfa ngo aragurishije kuko ayazi ko atamwana yarafise w'umutima yo biraba ko atamugore yarafise w'umutima yo biraba. Kubera iki? Nk'akaro biragoye kugira abana bazoraba ivyase mu gihe nyina atari we yabatunje umutima wo kubikunda wo kubona ko se basangiye burano n'uburamuko. Rero ngaha nibaza ko nivyo umuje atunga ahusha umugore ufise umugore w'ingare uzopfa uteye imbere uzomara imyaka yose mucunganye agusaba ibintu utaronka urondera kumunezeza bidakunda
ugwane n'umugore wawe abandi ko yagwana n'itunga n'akazi n'imirima n'iki uzobona myaka 60 yageze mugiguma mucunganye n'umugore wawe mucunganye ukora akazi gakomeye kubera amahera yose ukorera umugore wawe aca kubwira ati dukote inzu ya kijambere aba ariyo tujamwo abantu batubone tubemeze aho kubaka inzu zanyu muze gupanga amazu y'ikiringo umugore wawe yemeza ababanyi banyu mugura imidugi barengeye n'ibiki uzokwa muri urasirimba gushimisha umugore adari bushimishwe imyaka yose turi kumwe. Hanyuma umva abagore nabo kuko umugore ntiwo bukimuhindura mugo nk'abagore bameze uko bagiriye basimpuhwe abana babo bagiriye impuhwe abagabo babo umugabo yiko ramusaba ibintu birebire nabo arashobora kugira umutima uhagaze agapfa kanamubura sivyo umugabo uri kuramusaba ibintu birebire abana barabibona bashaka kuzokora abana nabo nyene batabumbwa n'ivyo baronka nabo nyene bazokubaka uko nyene. Hanyuma urumva abana iyo umugabo musabye ibintu birebire ukamurusha umugabo ntibikunda ko ariko niwe komanda ntibikunda ko abubakira kazoza ntibikunda ko apangira kazoza kwera amahera yose nyina yarase ko yapangira sivyo nivyo rero urumva nibaza ko bitomoye umugore iyo abaye umugore mwiza abakunda n'abana biwe abakunda n'umugabo wiwe ivyo gana marayifotoreza ko mwabagiye imitima babaguriye imiduga batashoboye kandi rero abagore ko ndavuga rimwe urumva hariho nk'abagore bakubwira bati nyubakira inzu hariho n'abandi bagore bakubwira bati jewe nkeneye kuruta abandi bambone ko n'umugore wa naka bambone ko n'umugore wa naka ivyo umusaba byose byaye ivy'iterambere si biza ko umugabo umuremereza mugihe hamwe mukumvikana bashaka gukora entreprise y'umuryango ikabatunga igatera imbere hanyuma kugira entreprise itera imbere suko abanyene baba baruta abandi bantu bose suko baba baruta abandi bantu bose gusayangana imiduga n'amazu n'ibiki oya umuntu ashaka kubaho ubuzima bwiwe busanzwe adafise ibihinda cane mugabo yo ashobora gutegura akazoza kiwe n'aka umuryango wiwe ubwo buzima buba bushimishije sivyo rero muri make wifuza kudotera imbere nimba ufise umugore aguteka kumugurira impuzu kugira ngo uronke aho uryama uce aho uryama aho urara nimba ufise umugore akugiranya n'abandi bagabo bafise imiduga bafise amazu akakugira ngo ntaco umaze nimba umugore wawe udoshobora kumwizigira ngo umusige mu mangazini yawe ugende nyuma y'ukwezi ugaruke usanga bipanze neza nimba umugore wawe utomusiga ku gikorwa kinaka ayikore nk'ic'umugabo nimba umugore wawe mugwa mucungana ngo arabe ukuntu akudokora amahera agucoresha amahera canke akugavura amahera ngo azokora imigambi yiwe iwabo canke utazi nimba ufise umugore yifuza kumwandika kama parcelle n'ibindi byose kugira nawe hagaraye bwuma uri muri abandi basokoro bavuze bati kumusha tunga ahusha umugore aho oye nta mugore azogufasha gutera imbere warose uce wiyakira ubeho uko nyene ushusaba ni okay sinokugira ngo umuhindure kuko yerumva aravuze nti kuvyingo wamurose birivuga ko utacu umuhindura nyene mugabo menye aho nuzotera imbere abagore baremereza abagabo imitwaro atarabo kwizigirwa batabakunda ashobora kwasaba ibintu bituma bagwara n'imitima abo bagore nimba bafise iterambere naho uzogwana gute kuko ntushobora kubaka iterambere utari kumwe n'umugore wawe hari ahantu utofushitse kubera rero abagore nk'abo batakwemera gutera imbere nimba warongoye umeze gutyo nimuzopfa mufatanye n'iterambere bisaba yuko rero ushaka kuba entrepreneur usenge Imana igufashe guhitamo umugore nyamugore atari umupinzani atari umupoza atari muri vare mu bana umugore mu bumwe musangira gupfana gukira ufise bitana azobisumisha uko nyene ufise 10 azobisumisha uko nyene umugore atazogusaba ibitenge udafise atazogusaba imidugu udafise atazokugiranya n'abandi bagabo umugore yaje arondera umugabo ashidikira kugira batera imbere bubaka urugo umugore ataje atagusaba ibintu ahubwo kugira ati ngabonye ndagufashe tubironderane uri umugore none ko n'abagabo bamugaye abagore babo hariho n'abagore basagwa bamugaye bakabana none wumva ufise umugore wewe ukomeye bwaka nka kugushigikira ngo mutura imitego wumva hamwe umugaye naho byosha bigenda gute umusha atunga ahusha umugore hanyuma bibiri iti kubana
n'umugore w'ingare ufuma wibera mu gisaka. Rero ukiri muto ukashaka kuba entrepreneur kuzotera imbere muri business, rondera umugore nyamugore, birashoboka. Byinshi ibintu abantu babonesha n'amaso ntiba bikwiye kugira ngo uhite nk'umugore. Abantu muronderane kumenya kandi nta mugore mwiranda hari. Abashaka kuza aba entrepreneur hazarondera abagore beranda. Sindiko ntanga ivyingo mugabo ndiko mvuga yuko ushaka iterambere harimo n'ivy'urugo. Uko ntirukunda udafise umugore mugabo rondera abagore nyabagore bataje kugira barutandi bagore bo kwisi yose baje barondera abagabo. Hanyuma ibindi muzovyubakana mu bishikeko wubaka entreprise mugize ingwane muzigirire hamwe mwungutse mubukire hamwe kandi ntibazobatuma ivyo mukora nka business bidatera imbere. Murakoze bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo akwije ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.